nitekana umunezero ntangere nsubire ndabaramutse nshuti babanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri numbonesha kure. Ikiganiro ca Focode carakivugiwemwo amabanga menshi abarundi bakwiye kumenya. General Bunyoni yarekuwe kubw'igitsure ca Tanzania, yarekuwe kandi kubera hari ibihangange bisaba Perezida Ndayishimiye gufatanya umugambwe imbere y'amatora ya 2027. General Bunyoni ntabwo yarekuwe z'agateganyo, ahubwo yarekuwe burundu, niko vyama vyitwa iyo barekuye abapfungiwe politike mu Burundi. Bunyoni hariko avurirwa hiwe, ararekuriwe gutembera mu gihugu cose n'amagara yiwe hariko aratera imbere. Ubu haravuga kandi arashobora gutambuka, ariko arasubizwa ivyiwe, aracari intwazangabo, arasumvya amapete abari mu nzego z'umutekano bose mu Burundi. Ikiganiro kiragaruka ku bimenyegezwa vyinshi vyabaye mu rubanza rwa Bunyoni, na cane cane igice cerekeye umupfumu yiyemereye ko ari we yishe Nkurunziza, ariko akaba atakurikiranywe co kimwe nabo havuga ko bamutumye kumwica. Bunyoni yagirijwe ko yashatse kwica Ndayishimiye hakoresheje uwo mupfumu nyene, ariko umupfumu ntiyigeze ahamagarwa ngo habazwe ingene yari yemeye kwica Perezida Ndayishimiye. Ntiyanabazwa kuba yoba yarishe Nkurunziza. Focode irasaba irekurwa ry'abandi bose bagirizwa ibisa n'ivyo Bunyoni yagirijwe mu butungane, kugerageza gutembagaza intwaro ihari no kwica umukuru w'igihugu ahari nta kindi coza kigisumba. Abagirijwe kugerageza gutembagaza intwaro mu bindi bihe nibarekurwe, abasangiye dosiye na Bunyoni nibarekurwe, abanyororo ba politike bose nibarekurwe. Nta politike y'umwana n'ikinono, nta butungane buvangura. Abanyororo bagwaye nibarekurwe nk'uko vyakorewe Bunyoni. Icitwazo c'ingwara cakoreshejwe kuri Bunyoni nigifashe abandi banyororo bose bagwaye ingwara zidakira zigeze kure. Twaratanze uburorero General Celestin Ndayisaba batazira Kibadashi, Koloneli Haniseti Nahigombeye, Koloneli Destino Bapfumukeko, bamwe mu ntwazangabo zo muri dosiye yagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Muganga Christophe Sahabo, Kerema Nkurunziza. Umunyororo hazwi na bose ko hagwaye yitwa Christian Butoyi, amaze imyaka irenga 11 afunzwe ku karenganyo yagirizwa kwica ababikira mu Kamenge, kandi bizwi neza ko bishwe n'iperereza ry'u Burundi. Amaze iyo myaka yose hatigeze hajanwa kuburana imbere y'ubucamanza. Utwo ni uturorero gusa, ariko abanyororo bazwi ko bagwaye ni benshi, nabo ntibahabwe amahirwe nk'ayahawe Bunyoni. Nayo mu yandi makuru, Bubanza ku 60 uronka inkoko ipima ibiro 3. Uko niko inkoko zisigaye zigurwa mu isoko rya Bubanza, komine Bubanza, intara ya Bujumbura. Igiciro carakorotse gose kuko inkokokazi igurwa kuva ku mafaranga 35,000, nayo isake bitirira umukwe ikagurwa gushika ku 60,000. Iyipima nk'ibiro 4 nayo igurwa 80,000, mu gihe mu mwaka uheze nk'iki gihe inkoko yaragurwa amafaranga ashika 100,000 canke birenga. Abadandaza inkoko bavuga ko izizimvye kandi bahurumbira ari izikiri ntonto kugira baje kuzorora. Abazishora muri iki gihe cirima ry'ibiharage ngo batinya kuzizirika kubera zona iyo ziziritswe naho zica zita ibiro. Umwe mu baguzi twabajije hafise isake hipima nk'ibiro 4, yivugiye ko hariyo ashiriye umukwe. Isake z'abakwe rero ku isoko Ibubanza zirashoboka kandi zirazimbutse. Nayo mu yandi makuru, Burunga guhohotera umukenyezi birasubiza inyuma iterambere ry'ingo. Buramatari w'intara ya Burunga Parufe Mboninyibuka yamenyesheje ko ihohoterwa rikorerwa abakenyezi hari imwe mu ntambamyi zikomeye kwiterambere ry'ingo n'igihugu. Ivyo yabishikirije ku wa gatandatu igenekerezo rya 28 Ntwarante
2026 mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi ku rwego rw'intara. Mu majambo yiwe yavuze ati guhohotera umukenyezi birasubiza inyuma iterambere ry'ingo. Ku ruhande rwiwe Konsese Niyonsaba harongoye ihuriro ry'abakenyezi muri iyo ntara yamenyesheje ko hakiriho abagabo baharika canke bagahohotera abakenyezi babo, agasaba ko hakongerwa inguvu mu kurwanya ayo mabi. Buramatari yasavye abarongoye abandi mu nzego zitandukanye gufata iya mbere mu kurwanya ihohoterwa, anahimiriza abashikiwe n'ivyo bibazo kwitura inzego z'intwaro kugira bafashwe. Yibukije abagabo ko ihohoterwa rikorerwa abakenyezi babo rituma ingo zisubira inyuma, bityo iterambere rikaguma rihagaze. Nayo Rutana, abanyagihugu baridogera kwakirwa nabi ku bitaro bikuru. Mu nama yabahuje n'abashinga amateka basavye gutorera inyishu ico kibazo. Abanyagihugu bo muri komine Rutana intara ya Burunga baridoga icirwa nabi iyo bagiye kwivuza ku bitaro bikuru vya Rutana, bagasaba ko ico kibazo gitorerwa inyishu vuba. Ivyo vyashikirijwe kwa 23 Ntwarante 2026 mu nama yabahuje abashinga amateka batowe muri iyo komine, aho basavye ko bo bafasha gushikiriza ico kibazo ku nzego zibijejwe. Umwe mu banyagihugu yagize ati ni mwebwe twashize imbere kugira mutuvugire mudufashe iki kibazo cyo kwakirwa nabi n'abaganga gifate inzira nziza. Abandi bemeza ko ico kibazo kimaze igihe, aho bashikiriza ko hari naho abarwayi bahitamwo kuja kwivuza ahandi nko mu Rutovu muri komine Bururi kubera ingorane zo kwakirwa nabi. Ubuyobozi bwo muri komine bwemeje ko ico kibazo gihari, mu gihe abashinga amateka bemeye ko bagiye kugikurikiranira hafi kugira abarwayi bakirwe neza kandi bitabweho nk'uko bikwiye. Abanyagihugu basaba ko hofatwa ingingo zifadika kugira uburenganzira bwo kwivuza bwubahirizwe kandi serivisi z'amagara y'abantu zitunganywe neza. Nayo mu yandi makuru, izi nyigisho zaduhaye ubumenyi bukwiye buzodufasha kugabanya impfu z'abahitanwa n'indwara zibiza muri Afurika, kandi ko twiteguriye kwitangira ico gikorwa. Byashikirijwe n'abaganga 64 b'abahinga mu gukemura ibibazo by'amagara byihuta bari bamaze indwi yose i Bujumbura bavuye mu bihugu 19 ibigize akarere ka Afurika yo hagati n'Uburundi burimwo, hamwe n'ivyo muri Afurika y'uburengero bikoresha ururimi rw'igifaransa. Bamenyerezwa kuba abahinga mu gukemura ibibazo by'amagara biba byihuta na cane cane mu kiringo c'indwara z'ivyaduka. Mu birori vyo gusozera izo nyigisho kuri uyu wa 27 Ntwarante 2026, abo bahinga bashikirije ko bahigiye ubumenyi buhambaye bugiye kubafasha muri ico gikorwa. Umukenyezi wo muri Senegal Ndeye Hamisene yagize ati aya mahugurwa yanyigishije kwama niteguriye kuja gufasha aho hariho hose hateye ibiza mu bihugu vya Afurika. Twaranahamenyeye ubuhinga n'imvugo vyodufasha mu gukingira abatewe n'ibiza. Ubumenyi nkuye ngaha buzotuma ndoranirwa muri iki gikorwa. Nayo Umunyabenegrere aho Rodrigue we yagize ati izi nyigisho twari tuzikeneye cyane kuko ibice 10% by'indwara z'ivyaduka ku isi ziri muri Afurika. Rero turafise igikorwa kinini cyo kuronka ubuzima bw'abantu, na cane cane ko hakunda kwibonekeza ibiza nka kolera, Ebola n'ibindi, kandi izi nyigisho zizodufasha kubikora. Brice Wilfried Bicaba, umuyobozi wa Afurika CDC mu karere ka Afurika yo hagati, Jean Bosco Girukwishaka ayirongoye mu Burundi, na Pierre Sinarinzi umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi, nibo bari baserukiye muri ivyo birori. Ivyo bisata vyatunganirije ayo mahugurwa yabereye mu nyubakwa za Royal Palace Hotel i Bujumbura kuva kuri uyu wa 23 gushika kwa 27 Ntwarante. Bose bashimiye uruhara abo baganga bagize mu kwitabira aya mahugurwa,
baciye babatera akamu ko kuja kuyifashisha mu gikorwa co gukorera ubuzima no kwitanga mu gutanga ubuvuzi bwihuta mu kiringo c'indwara z'ibiza no mu bindi biza. Ndabashimiye nshuti babanye twabanye muri aya makuru yaragezwe ko amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya muranirwa n'ivyo muriko murarangura byose. Imana hezagire umwe wese wafyonze sabone nawe utarafyonda ko ubune raba munsi y'video ufyonde sabone canke subscribe maze inkuru dushize ko uce ubona notification.